zijya ngomero za Jiji Murembwe amafaranga yatanguye yatowe kuva muri 2017 zateza kugera muri 2020 mugabo ugasanga tugeze muri 2025 bitarahera ni ibintu nk'ivyo kuko utabivuze mu by'ukuri ntoburi uraserukira abene igihugu na cyane kuvuga ibintu bijanye n'ineza yabo n'ibintu byoteza kwateza imbere mugabo bitariko birakorwa rero novuga ko twari bake uretse ko nyene urazi ko n'umwanya baduha kugira dushikirize ivyiyumviro baduha iminota 3 gasanga iminota 3 nikwiye kandi ikibabaje ugasanga iminota 3 nta hamwe yanditswe mu ibwirizwa shingiro ko umushinga amateka ataneze iminota 3 ugasanga haba mu ibwirizwa rigenga inama nshinga amateka icyo bita reglement intérieur nta hamwe vyanditse no kuvuga yuko ahandi mu bindi bihugu umuntu aravuga nambara amasaha 2 nambara amasaha 3 akavuga igishoboka cyose inama yatanguye saa 3 nta kibuza ko ishaka guhera saa 5 z'ijoro mugazoma nguruma ngo turihuta ngo ni murahango amasaha ageze kure gute kandi bikorwa bitarahera abantu bataraheza kuvuga ibyo bafise ku mutima nivyo novuga nti twaragerageje kandi twari bake twari benshi Ego uno musi baravuga ko umushinga amateka akaza abajejwe hakuru arako kuvugira abanyagihugu na cyane ku kuntu umushinga amateka haba umushinga amateka atoye muri Bujumbura muri Burunga mu Butanyerera nkuko mugugasanga bene abo bantu iyo bamaze gushikira iyo ntebe y'ubushinga amateka ni wabo basubira ya rekomanda ziheze eske uwo muntu vy'ukuri aba yaje guserukira umunyagihugu wiyavuka mu gihe atazi n'uwo munyagihugu ibibaza afise cabe aba yaje kwiserukira ku gatwe kiwe bo novuga yuko guserukira abene igihugu biri imice kwishi kuko hariho guserukira abene igihugu uri hajya mu namashinga amateka nico gituma mubona hama hariho amasession usanga amara amezi 3 hama nyuma y'ayo mezi 3 ugasanga hariho ukwezi gukurikira ko bakugenewe ico bita akaruhuko ko bashinga amateka muri ako karuhuko rero niho abashinga amateka bateza kuja kuri tere kuja kuranga kuja bavugane n'abashinga amateka n'abanyagihugu n'abanyagihugu muga muri amezi 3 nukuvuga ko umushinga amateka abari karakora hajya mu namashinga amateka abari koratora hajya amateka kuko harimo le vote de loi hariho na contrôle de l'action gouvernementale naho nyene usanga abashinga amateka bariko barakurikiza bariko barabaza bashikiranganje ibitagenze neza ibyakozwe n'ibitakozwe harimo kubaza umushikiranganje wa mbere muri bijya abaje gutanga raporo y'ibyakozwe mu mezi 6 na leta n'ibindi nukuvuga yuko hari ibikorwa byinshi biteza gukorerwa hajya mu namashinga amateka umushinga amateka atari kuri tere n'ibyo bikorwa rero cyabiba mu karuhuko umushinga amateka agenda kuri tere murumva ko uko kwezi kumwe niko konyene bafise ko kuja kuri tere muga yandi mezi abari bari mu namashinga amateka naho kesho bakunda kucavuga ngo bashinga amateka baza gake akazi k'abashinga amateka si kuri tere gusa mumva ko umwanya munini ya ahubwo bari hajya mu namashinga amateka hari ko gakora mu makommission hari ko gakora muri plénière hari bikorwa hariho amatelier bajamwo hari nibindi byinshi cyane bikorwa hajya mu namashinga amateka batari kuri tere gusa hari nk'abashinga amateka usanga borohewe nk'aba batowe ngaho Bujumbura babataha nyene ngaha muri circonscription yiwabo abo biroroshe ko baguma bariko baravugana n'ababatoye muga nk'uwatowe nko mu Cankuzo canke mu Yinga cyangwa mu Kirundo umva uyo kugira ngo yameyo buri mwanya yabigoye ni hamwe usanga agiye muri weekend cyangwa usanga agiyeyo muri kiriya gihe nyene c'akaruhuko ugasanga rero abene igihugu ntibikunze ko bababona nkuko byategerezwa ikindi intambamye novuga nayo nyene nuko atana hamwe byanditse mu bisanzwe hari hateza gutegekanywa ico bita le bureau provincial z'abashinga amateka abashinga amateka harakoronka aho bakorera mu ntara abantu bagumye babisemera bavuga bati mudufashe kugira ngo haboneke ibiro ikiza c'ivyo biri cyo byofashije nuko umva iba ari adresse izwi wewe wogenda mu ntara yiwawe abantu kababwira ati abankeneye nzoba ndi ku biro kuva ku munsi wa gatanu zanashitse ku mugoro wamvuye ibujumbura hanyuma tubona ku wa gatandatu no kuwa Mungu hamageze ku wa mbere mu gitondo manuke ku bikorwa bya misi yose bakamaza ati rero honorable naka yatubye ko azoza samedi dimanche ntazobare bagaca gusangaho bakaza bose abafise amadoléance mukaganira mukavugana ukagira icegeranyo ugacegenda kwavugira mugabo izo biro zitabayeho nukuvuga
ni hamwe byo gusaba kuza ugenda ku mutumba ugenda ku na ugasanga ugiye nk'ahantu nta n'ikibazo kiriyo ibintu nk'ivyo aruke byari gufasha abafise ibibazo akaba aribo baza kukwitura kuri bya biro gutyo abafise akangonongono bose bakaronka bakabona ko batanze raporo hama n'ubu subiye bakazokubaza ati none mwe twagushikiriza watweme kugiye kutuvugira inyushi iri he murba ko byokoroha gose mugabo ntabuze cyatumye banka gushiraho ivyo biro ndibuka ko nko kuri manda yo hagati ya 15 na 20 harimo ushinga amateka bita banci ya nino Fabien yarashinze ibiro vya yakoreramwe hajya menga ibubanza sinuko ko ari ibubanza nuko ari ku musenye ce harana yashinze ibiro mugabo bucya cyasanga bashize kwigufuri yari yashize ko ni darapo mu gitoya cyasanga bashize kwigufuri murumva ko ivyoroshe nukuri turasaba yuko abashinga amateka boroswa le bureau provincial bakoreramwo kugira ngo boroherwe kandi borohereze n'abanyagihugu gushikiriza ivyumviro batura abashinga amateka. Marayika Pamphile wahoze umushinga amateka uturuka mu mugambwe CNL mbega uno munsi iyo bariko baravuga igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060 mwebwe nk'abantu baturuka mu mugambwe CNL murumva gute mbona kazoza imura kazoza 2040 ni 2060 bo 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere iyo mbona kazoza ntaho uvuga ko idashoboka iyo mbona kazoza yoshoboka kuko murabona kuva ubu gushika muri 2060 hariyo imyaka hafi 30 oba hariyo nk'imyaka nka 35 cyangwa 38 uravye nk'ubu dufatiye nk'akarorero ku gihugu ca Ethiopia murazi ko mu 1992 abantu muri Ethiopia baza wasanga ari bakemandera hajya kuri Masha Central ahi Bujumbura muribuka ko hari ikigo kirasanzwe muri Ethiopia mugabo kuva mu 1992 gushika ubu hayize imyaka 30 hafi 33 mugabo kubwiye urugero Ethiopia igeze ko n'urugero rushimishije cyane gose ufashe ntuze igihugu bita Singapore hariho umuhinga yitwa Fosi yamakunda kuba ari karabivuga nta myaka 30 cyamaze kugira ngo kigeze kwa rya gwego ugafata rijya terambere ridasanzwe rya miracle economique y'Ubushinwa uravye imyaka byafashe n'umwanya muremure naha twavuga tuti ijya vision yizwe neza igashigwa mu ngiro neza n'abantu de bonne foi ijya vision iyo myaka 30 ningahe imyaka 35 yari ikwiye kugira ngo igihugu kibe cyasho gushika kuri rya ntambwe bipfuza mugabo uko umuntu abibona umuntu akaraba ukuntu la vision yubatse iyo bagenda barayicamwo ibice cyo twokwita sous decomposition bakagenda bavuga ati inyuma y'imyaka 5 guhera ubu tuzatumaze kubaha ibi inyuma y'imyaka 10 ibi inyuma y'imyaka 15 donc amaropero de référence abantu bakagenda barabona yuko inyuma y'imyaka 5 nyene bimwe vyemewe ko bihari mugabo bivugiye ikivunga ni hamwe tuzonashikaye baguma kubwira ngo imbono kazo za 2060 na cyane cyane ko abatari bake tazoshikayo iga abakuze benshi ntibazoshikayo none ni bandi bazogira evaluation urumva ko byari bikuye ko abantu bagenda barabona neza iyo bariko baraca bakabona ibitegekanijwe bakabona yuko bigiye birakogwa bitakana ko imbora kazo zazoshikayo rero umuntu muri rusange umuntu yovuga yuko ijya vision irashoboka mu gihe yokogwa uko twako turababwira hamiga kogwa n'abantu bifuza ko nyene igihugu gitera imbere mugabo kuraraba urugero ibiturire ruriko mwa kino gihugu cyacu ukaraba ibintu bijanye n'intwari bereye bonne governance ukaraba indongozi zimwe zimukuno zivyifatamo kuri ntawo reka kuvuga yuko atagihindutse yuko ijya vision yoba itopike. Pamphile Marayika uno munsi nyuma yo kuba abashinga amateka mwagumanye titre ya honorable mbega uno munsi mukora iki?
Turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse. Uno musi rero mu bwami bwa Télé de la Richesse twabazaniye Honorable Pamphile Marayika, abatari bake muramuzi mu nama nshingamateka kuva 2015 gushika 2025. Honorable Pamphile Marayika turaguha ikaze, twongera tunagusaba uramutse abadukurikira wongera nabidondora. Murakoze cyane, turamukije abako batwumviriza n'abako baturaba kumbonesha kure. Ko bivuze ntwa Pamphile Marayika, nkaba nanatowe mu ntara ya kera ya Muyinga. Nkuko bavuze kandi nkaba natangwa ku mushinga amateka kuva muri 2015 gushika muri 2025, kuvuga imyaka 10 niko ndarangura amabanga abene gihugu bari bantore cyane gose. Pamphile Marayika wabaye umushinga amateka imyaka igera ku 10, wari waje uturuka mu mugambwe CNL. Aho renyene turashaka kumenya mbega ubu iyo bavuze CNL abarundi bumva iki? Umugambwe CNL nivyo niwo twatowemwo kuko mugabo nagomba kubanza gutandukanya gatoyi nuko muri 2015 twatowe mu runani amizero y'abarundi. Nubwo runani rukaba gwaje kubera ko twaraturi umugambwe FNL nkuko byagenze barawutanga umugambwe uca gukira abandi, hanyuma niho wararongoye umugambwe FNL agatogwasa yaciye yiga iyindi nzira kuko hajya nushaka kubuza ukuri ko kurengana, yaciye inzira y'ukuntu yo kina politike nk'uwigenga. Niho rero yaciye yifatanya na Iprona nayo nyene yarigize n'abigenga amashinga unani amizero y'abarundi tuca turitozamo hama turashaka kuba abashinga amateka. Mugabo muri 2020 naho hariho igikorwa cabaye cyo gushinga umugambwe wa CNL, aho hari muri 2019. Yego niho umugambwe wemererwa hari tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2019. Twagiye mu matora tumaze umwaka umwe wonyene ku rubuga, ariko ncabujije yuko dushaka kuronka abashinga amateka bashika 32 n'umukenguza amateka umwe. Kandi murazi yuko nabo sibo twari dukwiriye, murazi kuntu amatora y'amagenda mu kino gihugu cyacu, mwumva amajambo bavuga ngo guhinyanyura. Nabo babonetse haruko habaye guhinyanyura nk'ubyo bitaba byo guhinyanyura bari kuba beshi gusumba. Yego ariko rero tabashe kuronka abashinga amateka 32 n'umukenguza amateka. Rero umugambwe CNL waje novuga ko ari mu nzira ya FNL kuko twagumye turi babandi nyene. Hari abantu bakunda kuvuga ati inzoga yayindi mugabo mu icupa rishasha, twagumye turi babandi. Yego ivyumviro ni bya bini nyene, guteza imbere igihugu, intwari bereye, demokrasi ishingiye ku munyagihugu, ubwigenge bw'umwene gihugu n'agateka kazina muntu ku munyagihugu. Yego nivyo byaranga hanini umugambwe CNL mu gifaransa bita Congrès National pour la Liberté. Yego hanyuma mwarumvise ko twarabandanije turabandanya mugabo hageze muri 2013 harashikiyemo byo gucanamwo mwagiye murumva. Mugabo umukuru wacu yagumye not president Gatogwasa yagumye adomu urutoke ku butegetsi, ariko bwabikoze ni naho mwagiye mwumva ko umugambo habwiye vuye uja mu minwe y'abandi. Hanyuma bavuga ngo habaye ngo president umugambo murawe mu itegeko rigenga imigambwe cyo kintu president nta hamwe kiri, haba mu ibwiriza shingiro haba mu mateka itegeko rigenga amatora. Mugambo president ba yego mugambo cabuje ko tubandanya turi abashinga amateka mugato twitwa ba CNL kuko ntibatwirukanye mu mugambwe ko nabo bari kutwirukana mu mugambwe. Biratekanije ko twateza kuburana musanze bakwirukana mu mugambwe definitivement ari uko waburanye gushika aha wateza kuburana hose waharenganye ugatsindwa. Ntitwaburanye n'ubu twacara aba CNL mugabo twavuga tuti turaba CNL bayobokwa umushinga amateka Gatogwasa. Aho nyene tutaraja kuvyerekeye imanza z'umugambwe CNL, turashaka kumenya umugambwe CNL kuva nko muri 2010 wagiye witwa amazina menshi, hari habayizi Paripehutu FNL, iraba FNL, iraja mwugo runani wavuze uno munsi yitwa CNL. Hashobora kubaho na CNL nyakuri sinzi uko bizogenda. None kugira mugende murahindura amazina gushika uno munsi, abayoboke ba CNL ntibibacanga mbeho ho vyo babiva kuki? Abayoboke
abayoboke ntibibacanga kuko bo barazi akaranga mutima kawo ega ni nka kujya gutwara umugambwe hari gusanga udatwaye abanywanyi utwaye izina gusa utwaye izina ryo mu mpapuro mugabo abanywanyi musanze nibo banyamugambwe ko nibo bene umugambwe rero abanywanyi bo mushinga mateka agatogwasa novuga yuko nabantu banyengeterewe n'iterambere ry'igihugu iterambere rishingiye kuri bijyana babwiye iterambere ihagaze kuri demokrasi twita nkeza-buntu donc ni demokrasi ihagaze ku neza y'umwene gihugu uwo ari we wese nta nyarucari nta mutunzi nta mukene bose bateza kumva ko iyo demokrasi yabashikiriye kuko hariho demokrasi usanga umenga ihagaze ku bantu b'abatunzi gusa demokrasi ihagaze ku bantu bari mu mugambwe uri ku butegetsi gusa nk'uko umenga abandi bantu abakene abatari umugambwe uri ku butegetsi ntibakeneye demokrasi rero abo bantu baramaze kunyengeteyego nico gituma naho uje ukavuga uti uyu mugambwe ndawutwaye bo baraza aho baguma nico gituma atabwoba ntaki baguma ari uko kandi n'ubu yababwiye ati ubu dufashe inzira yo kuharana ibikorwa bya politike murazi ko yahagaritse intambara ari mu rugamba rwa politike avuga ati ubu naho dufashe intumbero yo gukora ibikorwa bya politike muri ino nzira bamuyoboka baza ari isinzi kujya mwamuriko murabibona kuko iyo atari uko bajya bagiye mu matora burya bari kuronka amajwi menshi none mwana barosa ngahe uretse yuko gusa batumye akanovera ka demokrasi akanovera k'amahiganwa y'amatora kabura ugasanga amatora nta dynamisme arimwo nta abantu kamenga nta matora yabaye hace gituma ahubwo tuvuga tuti niyo bategura amatora aja mu bose hama abantu gahiganwa maze ubutsinzi agatsinda ubutsinzi naho agatsindwa agashira intayishize mugabo amatora yabaye amatora inclusive kandi competitive none byavuye kuki kugira ngo umugambwe FNL ugenda urahindura amazina gushika kuno musi witwa SNL murazi yuko hari abantu bakunda inzira zinyaruka hari abantu bakunda inzira zinyaruka ku buryo baraba nkumbure iby'ubutegetsi abari mu mugambwe uri ku butegetsi baba barimwo barakora canke ivyo bafise baca baza ati natwe nkumbure twofata inzira inyaruka twaca turonka nkabijya abandi bafise ugasanga rero muri organisation nk'umugambwe iyo haje nk'umuntu ababwira ati tugira uko kugira ngo duhindure ubutegetsi hanyuma duce tubaha nkumbura ibibanza hari abantu baca bafata iyo nzira vuba bakavuga ati ko batwemereye ibi reka ivyo badusabye tubikore naho rero wumva hari abantu uzabumva ngo biyadukije ngo barakuye ngo umukuru w'umugambwe barakuye ngo umukuru w'umugambwe ugasanga n'inzira bamukuyemwo ni inzira zidakurikije amategeko yango murazi ko ibyabaye mwagiye murabikurikirana amategeko ngererwa ko umugambwe arafise ukuntu yari yubatse hanyuma akabaho n'amategeko agenga imigambwe ivyo byose byakozwe nta kimwe cyakurikijwe rero abantu nk'abo bamaho mu migambi ariko ubu twaza yuko ibyabaye ari byo bya nyuma ubu tugiye kubaka turubaka politike izotuma ata bintu byo kusubira kuzabara biracanishamwe birimwo kuko twaza ko abagiye ari bo banyuma aho nyene tugerageje kuraba mbe mu mugambwe SNL abantu bakunda umugambwe SNL canke bakunda gwasa kuko wavuze uti inyuma yo mukumira gwasa mu matora y'abashinga amateka ya 2025 twarabonye ati ntaco banovye kubera iki gwasa atari hari eske uno musire dufate ko abantu bakurikira gwasa canke bakurikira umugambwe SNL aho umuntu agerageje kuba umuntu agerageje kuba cyo bwa mu gifaransa concret nukuri ntawe jangwa ngo babeshe abanywanyi bakunda umushinga amateka gatobasa kuko barabonye ubutwari bwiwe baramuzi inzira aciyemwo barazi sa politique nico gituma uko bigenda kose ababwiye ati ubu dufise organisation yitwuko twinjira mu ngaha baza bose nico gituma twebwe tuvuga tuti umuntu adutwaye izina mugabo ntahohotere indongozi yacu ntacyo babidutwaye naho yovuga ati ubu tugiye mwishira hamwe gitwa ikigazi nakagero abanywanyi bose boza bavuga ati ikigazi oye kandi ugasanga
bakaja mu higanwa kujya byari bisanzwe rero novuga yuko ahanini burya abantu ntibakira gukunda umuntu murazi bijanye na leadership abantu barakwiga bakakubona bakaraba ingendo inyifato ivyo uvuga byose karaba urabona kati kwasana umuntu asenga abatabizi n'umuntu asenga cyane n'umuntu wimvuga kuri umuntu utazona ari kagenda mu barengo biki n'ibiki arafise discipline yiwe imugenga umuntu ayaga n'abantu ugiye kumurondera muravugana namwe abamenyesha mukuru ndazi ko yo murondeye ko mu muronka umuntu n'ukuri tuvuga yuko mwa kino gihugu ari mu bantu ahubwo twavuga ko Imana yahaye igihugu hari umuntu mbere yigeze kuvuga ati aterega bino bibazo biri ngaha mu gihugu abantu bago marondeza umuti bawubura ati bazohava basanga bameze nka babandi barondera umuhoro uri mu kwaha hajya je no kugira yuko nukuri hamwe bo mureka agashika ku butegetsi ndazi neza ko hari ikintu cyo hinduka kandi ku neza y'igihugu ari naco gituma je mvuga nti nkumbure abamuburagiza barabona yuko yohava agira icahinduye maze ibintu by'amanyanga byose bigahera aho nyene rero tugarutse ku vyerekeye urubanza rw'umugambwe CNL twarabonye umugambwe CNL ari wa mugambwe ugira witabira amatora y'abashinga amateka ya 2025 habaye gucanamwo imbere yayo matora umugambwe baravuga yuko utagitwarwa na Gwasa ahubwo utwarwa na Nestor bijya bintu revyo bavyavuye kuki uno munsi muraburana imanza mugizo manza nizazindi bavuga ati agatogwasa yitavye tubona n'abantu beshi bamushigikiye bamuherekeza kuburana mugo kumva ngo baburana petetre yasivye ngo canke vyagenze uko mwere bijya murayifata gute mbo uko tubifata niko jya nyene nabura gatogase yamye azara bisigura musanze ibintu nkabijya byo gucanishamo abanywanyi vyakozwe kugira ngo habe bijya nyene vyabaye cyo kumukumira ntaje mu matora ngira ngo mwarabonye yuko yahavuye aragenda kwiyunga n'indi migambwe mu runani bise Burundi bwabose kugira ngo nani ndazi ko yari yagizemo uruhara rukomeye cyane kugira ngo rushingwe ariko rero nkumbere haba babonye ati hamwe urunani goja mu matora arimwo ntacyo twohanoba bacu bakora kujya naho nyine baramukumira turetse kumukumira mugamba gusa murabona ko no mu runani baramukumiriye rero ngarutse kuri vy'urubanza uri kurabiraba ngira ngo mwamwe ko murabikurikirana urubanza urabona ko harimwo ukudashaka ko rucika harimo ini volonté yo kudashaka urubanza rucika harimo byo twokwita manœuvre dilatoire kugira ngo ugo rubanza ruzocike nkumbure inyuma y'ibihumbi 2027 adashe kwitoza mu higanwa ry'umukuru w'igihugu hanaje gituma ahubwo twavuga tuti ni haba rerema indongozi z'igihugu zifuza demokrasi zifuza amatora asesuye amatora ameze neza urubanza ni rucike aronke uburenganzira bwo kugenda kwitoza mu mahiganwa y'umukuru w'igihugu kwizina ry'umugambwe CNL ko turazi ko tuzorutsinda urubanza ni ibintu bigaragara no kugira yuko iyo twaba twebwe iyo haba uruhande rwa gatogwasa ruri mu ikosa rujye rubanza kwari kuba gwacitse kera mugabo barakora ko bagasha ukumva ngo harabata ibi nibi nabiriya ibintu nk'ivyo mugabo nukuri twosaba yuko urubanza gocika hanyuma akaja mu matora Pamphile Marayika numushinga amateka twakunze kubona mu namashinga amateka ashikiriza umusanzu we mu guterera ivyiyumviro bikomeye mbega mwebwe nkabijya ko mbona mu bantu bashikiriza ivyiyumviro mwari mubihurije ko muri bake nimwe bantu bashobora kwadobuta ikintu mukavuga ati twebwe isaho duhagaze yari wewe ntibagiye na gatogwasa n'undi muntu nkumwe canke babiri mwashobora kuvuga muti twebwe bijya bintu buriya vyategezwe kugenda ukunuku mbega nkabijya rero nka mwebwe mwabona iyo muri ko muropoza abandi bimeze gute mbo ntitwovuga ko twari bakeyi ntitwari bake abantu bagerageza kudoma urutoki aho kuri kandi novuga ko ntihari ku ruhande rw'iwacu gusa no mu mugambwe uri ku butegetsi hari abagerageza kudoma urutoki nyene ku bintu bimwe novuga nk'umushinga amateka twatasiye menga atoye mu cankuzo canke mu ruyigi hariho nuri mushinga amateka w'ibururi nuko ntibutse izina ryiwe neza ningoga hari n'abandi bari mugambwe w'ubutegetsi bagerageza kuvuga bo ku ruhande rw'iwacu naho urumva ico musanze nico abandi gihugu baba batoreye umushinga amateka abandi gihugu bagutora kugira ngo
ugende na cyane kubavugira bijya nyene ubona ko bitagenda neza bijya nyene ubona ko abandi bagira ko bagasha nk'uno gwa nk'akarorero kuri manda ya mbere kibo narigeze kuvuga nti aya mafaranga mugomba gutekerera umukuru w'igihugu zari miliyoni 500 ico gihe kandi by'agaciro ayo mafaranga yarafise yari amafaranga menshi havuze nti amafaranga muravye amavuriro yoshobora kuvamo kuko icyo gihe ivuriro ku miliyoni 180 byashobora kubakwa nabwo nti uravye amabarabara yivuye yoshobora kubakwa muri aya mafaranga mukaraba intebe z'abanyeshuri zokorwa muri aya mafaranga nukuri ayo mafaranga kwatekera umukuru w'igihugu amaze imyaka 15 ku butegetsi afise amavantage atagira ukwangana aronka ama mission ugasanga niki ntivyari bikenewe mugabo arabonye ko bahavuye ahubwo baca bamwemera umuri yaridi yego umva kuvuga nk'ibintu nk'ivyo nukuri nta cyaha kiba kirimwo ko umutegetsi kuko arujya gwego uteza no kwimvira n'abantu bato bato yego hari n'abandi bagiye baravuga ibibazo by'umutekano ibibazo nyene byo bya education ibibazo by'amashuri intebe ibitabo iki hariho yo nk'umushikanganje wa mbere yaje gutanga raporo y'ibikorwa bya leta tasiko twadoma kuri utoke ko mu bisanzwe burya dutora bije iri mu mafaranga hakariho ibintu ayo mafaranga agenewe gukora yibonye ivyo bintu bitakozwe ni ngombwa ubivuge kuko utabivuze uriko ishaka n'ubu naho ndashaka kubaha nk'uburorero ndakubwira nk'ubu uri kuravuga uti hari amafaranga yatowe kuva mu 2017 yo kubaka ibarabara rya Rumonge Nyanzarake ibarabara mu myaka 4-5 ryatse kwa ryaraheze mugaraba nk'ubu kuva muri 2017 ubu tugeze muri 2025 iryo barabara ntirerahera ivyo bivuze ruko nta gicumuro kiba kirimo uvuze ibarabara rya Rumonge Bujumbura naho nyene nta kosa ubuvuze ukavuga ajya zijya ngomero za Jiji Murembwe amafaranga yatowe kuva muri 2017 zatiza kugera muri 2020 mugabo ugasanga tugeze muri 2025 bitarahera ni ibintu nk'ivyo kuko utabivuze mu by'ukuri nto uri uraserukira abene igihugu na cyane kuvuga ibintu bijanye n'ineza yabo n'ibintu byateza kwateza imbere mugabo bitariko birakorwa rero novuga ko twari bake uretse ko nyene urazi ko n'umwanya baduha kugira ngo dushikirize ivyiyumviro baduha iminota 3 gasanga iminota 3 nikwiye kandi ikibabaje ugasanga iminota 3 nta hamwe yanditswe mu ibwirizwa shingiro ko umushinga amateka ataneze iminota 3 ugasanga haba mu ibwirizwa rigenga inama nshinga amateka cyo bita reglement intérieur nta hamwe vyanditse no kuvuga yuko ahandi mu bindi bihugu umuntu aravuga nambara amasaha 2 nambara amasaha 3 akavuga igishoboka cyose inama yatanguye saa 3 nta kibuza ko ishaka guhera saa 5 z'ijoro ukaza ngo urumva ngo turihuta ngo ni muraho ngo amasaha ageze kure gute kandi bikorwa bitarahera abantu bataraheza kuvuga ibyo bafise ku mutima nivyo novuga nti twaragerageje kandi twari bake twari benshi Ego uno munsi baravuga ko umushinga amateka akaza abajejwe hakuru arako kuvugira abanyagihugu na cyane ku kuntu umushinga amateka haba umushinga amateka atoye muri Bujumbura muri Burunga mu Butanyerera nkuko mugu gasanga bene abo bantu iyo bamaze gushikira iyo ntebe y'ubushinga amateka ni wabo basubira ya komanda ziheze eske uwo muntu vy'ukuri aba yaje guserukira umunyagihugu wiyavuka mu gihe atazi n'uwo munyagihugu ibibaza afise cabe aba yaje kwiserukira ku gatwe kiwe bo novuga yuko guserukira abene igihugu biri imice kwishi kuko hariho guserukira abene igihugu uri hajya muri amashinga amateka nico gituma mubona hama hariho amasession usanga amara amezi 3 hama nyuma y'ayo mezi 3 ugasanga hariho ukwezi gukurikira ko bakugenewe ico bita akaruhuko ko bashinga amateka muri ako karuhuko rero niho abashinga amateka bateza kuja kuri tere kuja kuranga kuja bavugane n'abashinga amateka n'abanyagihugu n'abanyagihugu muga muri amezi 3 nukuvuga ko umushinga amateka abari karakora hajya mu namashinga amateka abari kora tora ry'amateka kuko harimo le vote de loi hariho na contrôle de l'action gouvernementale naho nyene usanga abashinga amateka bariko barakurikiza bariko barabaza abashikiranganje ibitagenze neza ibyakozwe bitakozwe harimo kubaza umushikiranganje wa mbere muri bijya abaje gutanga raporo y'ibyakozwe mu mezi 6 na leta
n'ibindi nukuvuga yuko hari ibikorwa byinshi biteza gukorerwa hajya mu nama nshinga amateka umushinga amateka atari kuri tera n'ibyo bikorwa rero cyo biba mu karuhuko umushinga amateka agenda kuri tera murumva ko uko kwezi kumwe niko konyene bafise ko kuja kuri tera muga yandi mezi abari bari mu nama nshinga amateka naho kesho bakunda kucavuga ngo bashinga amateka baza gake or akazi k'abashinga amateka si kuri tere gusa mumva ko umwanya munini ya ahubwo bari hajya mu nama nshinga amateka hari ibikorwa akora mu makomisiyo hari ibikorwa akora muri plénière hari ibikorwa hariho amatelier bajamwo hari n'ibindi byinshi cyane bikorwa hajya mu nama nshinga amateka batari kuri tere gusa hari nk'abashinga amateka usanga borohewe nk'aba batowe ngaho Bujumbura babataha nyene ngaha muri circonscription yiwabo abo biroroshe ko baguma bariko baravugana n'ababatoye muga nk'uwatowe nko mu Cankuzo canke mu Yinga cyangwa mu Kirundo umva uyo kugira ngo yameyo buri mwanya yabigoye ni hamusanga agiye muri weekend cyangwa sanga agiyeyo muri kiriya gihe nyene c'akaruhuko ugasanga rero abene igihugu ntibikunze ko bababona nkuko byategerezwa ikindi intambamye novuga nayo nyene nuko atana hamwe byanditse mu bisanzwe hari hateza gutegekanywa ico bita le bureau provincial z'abashinga amateka abashinga amateka harakoronka aho bakorera mu ntara abantu bagumye babisemera bavuga bati mudufashe kugira ngo haboneke ibiro ikiza c'ivyo biri cyo byofashije nuko umva iba ari adresse izwi wewe wogenda mu ntara yiwawe abantu kababwira ati abankeneye nzoba ndi ku biro kuva ku munsi wa gatanu zo nashitse ku mugoroba wamvuye i Bujumbura hanyuma tubone ku wa gatandatu no ku wa Mungu hamageze ku wa mbere mu gitondo manuke ku bikorwa bya misi yose bakamaza ati rero honorable naka yatubye ko azoza samedi dimanche ntazobare bagaca gusangaho bakaza bose bafise amadoléance mukaganira mukavugana ukagira icegeranyo ugacegenda kwavugira mugabo izo biro zitabayeho nukuvuga ni hamwe byo gusaba kuzigenda ku mutumba ugenda ku na ugasanga ugiye nk'ahantu nta n'ikibazo kiriyo ibintu nk'ivyo aruke byari gufasha abafise ibibazo akabarebo baza kukwitura kuri bya biro gutyo abafise akangonongono bose bakaronka bakabona ko batanze raporo hama n'ubusubiye bakazokubaza ati none mwe twagushikiriza watweme kugiye kutuvugira inyushi iri he murba ko byokoroha gose mugabo ntabuzi cyatumye banka gushiraho ivyo biro ndibuka ko nko kuri manda yo hagati ya 15 na 20 hari umushinga amateka bita banci Janino Fabien yarashinze ibiro yakoreramo hajya menga ibubanza sinuko ko ari ibubanza nuko ari ku musenyi ce harahantu yashinze ibiro mugabo bucyaca asanga bashize kwigufuri yari yashize ko ni darapo mu gitaca asanga bashize kwigufuri murumva ko ivyoroshe nukuri turasosaba yuko abashinga amateka boroswa le bureau provincial bakoreramwo kugira ngo boroherwe kandi borohereze n'abanyagihugu gushikiriza ivyumviro batura abashinga amateka Marayika Pamphile wahoze umushinga amateka uturuka mu mugambwe CNL mbega uno munsi iyo bariko baravuga igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060 mwebwe nk'abantu baturuka mu mugambwe CNL murumva gute mbona kazoza imana kazoza 2040 ni 2060 bo 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere iyo mbona kazoza ntavuga ko itashoboka iyo mbona kazoza yoshoboka kuko murabona kuva ubu gushika muri 2060 hariyo imyaka hafi 30 oba hariyo nk'imyaka nka 35 cyangwa 38 uravye nk'ubu dufatiye nk'akarorero ku gihugu ca Ethiopia murazi ko mu 1992 abantu muri Ethiopia baza wasanga ari bakemandera hajya kuri marché central ahi Bujumbura uribuka ko hari ikigo kirasanzwe muri Ethiopia mugabo kuva 1992 gushika ubu hayize imyaka 30 hafi 33 mugabo kubwiye urugero Ethiopia igeze ko n'urugero rushimishije cyane gose ufashe ntuze igihugu bita Singapore hariho umuhinga yitwa Fosse yamakunda kuba ari karabivuga nta myaka 30 cyamaze kugira ngo kigeze kwa rya gwego ugafata rijya terambere dasanzwe rya miracle economique y'Ubushinwa uravye imyaka byafashe n'umwanya muremure naha twavuga tuti ijya vision
yizwe neza igashigwa mu ngiro neza n'abantu de bonne foi ijya vision iyo myaka 30 ningahe imyaka 35 yari ikwiye kugira ngo igihugu kibe cyasho gushika kuri rya ntambwe bipfuza mugabo uko umuntu abibona umuntu akaraba ukuntu la vision yubatse iyo bagenda barayicamwo ibice cyo twokwita sous decomposition bakagenda bavuga ati inyuma y'imyaka 5 guhera ubu tuzatumaze kubaha ibi inyuma y'imyaka 10 ibi inyuma y'imyaka 15 donc amaropero de référence abantu bakagenda barabona yuko inyuma y'imyaka 5 nyene bimwe vyemewe ko bihari mugabo bivugiye ikivunga ni hamwe tuzonashikaye baguma kubwira ngo imbono kazo za 2060 na cyane cyane ko abatari bake tazoshikayo iga abakuze benshi ntibazoshikayo none ni bandi bazogira evaluation urumva ko byari bikuye ko abantu bagenda barabona neza iyo bariko baraca bakabona ibitegekanijwe bakabona yuko bigiye birakogwa bitakana ko imbora kazo zazoshikayo rero umuntu muri rusange umuntu yovuga yuko ijya vision irashoboka mu gihe yokogwa uko twako turababwira hanyuma gakogwa n'abantu bifuza ko nyene igihugu gitera imbere mugabo uri kuraraba urugero ibiturire ruriko mwa kino gihugu cacu ukaraba ibintu bijanye n'intwari bereye bonne governance ukaraba indongozi zimwe zimukuno zivyifatamo kuri ntawo reka kuvuga yuko atagihindutse yuko ijya vision yoba itopike Pamphile Marayika uno munsi nyuma yo kuba abashinga amateka mwagumanye titre ya honorable mbega uno munsi mukora iki bo azi yuko utari umugambo uri ku butegetsi biragoye kugira ngo uronke akazi biragoye kandi birumvikana afise n'abantu benshi ntawoja kuvuga ngo ariko arasitana nabo arondera akazi ika mugabo umuntu abandanya asoma ibitabo akarisha ubwenge kuko umuntu aguma yiga akaguma araba icyateza gukogwa umuntu agakurikirana amakuru hirya no hino akaraba ibikora kogwa mu gihugu gutyo hose uguma uri kuriyubaka kandi keshi nyuma y'imyaka 10 cyangwa nyuma y'imyaka 5 waramushinga amateka uba wariteguye ko mu bisanzwe ntitwateza kuguma tiko tuja kurogora leta ngo duhakati cyangwa iki twateza kuba natwe dutegura ubuzi tureza gukoresha abandi ari naco cico nyene nubwo umuntu bari kariga mugabo yongera ategura n'umugambi kugira ngo mu minsi iri imbere ashobore kugira cyafashije igihugu n'icafashije abene igihugu natwe niyo nzira turimwo umuntu agoma ari arondera financement kugira ngo dutangure natwe gukora ibikorwa byo kubana twiteza imbere tongera kandi dufasha abene igihugu uno munsi rero Pamphile Marayika wewe uri umushinga amateka watowe mu mugambwe CNL iyo bariko baravuga umugambwe uri ku butegetsi umaze ku butegetsi imyaka tuvuge 200 iyo myaka 200 mwe mubona kuva mu 2005 gushika mu 2025 ni giki kibashimisha mwe nko mu mugambwe CNL mubona umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi no musi umaze gukora bo barakunda kuvuga yuko ngo abantu ngo ari mu ruhande utavuga rimwe n'ubutegetsi ngo babona ngo bitagenda neza gusa bo ntavuga ko vyose atakigenda vyose kubijanye n'umutekano ari bagerageje na cyane murana ko bagerageje guteranya ibisirikare abahoze mu ishamba n'abari ku butegetsi hama barashaka kubana neza atangorane icyo umuntu yogishima hama ibindi umuntu yoshima hari amabarabara mwamwe yubatswe murabona nka Ngozi Gitega Karusi Muyinga Cankuzo Muyinga Cankuzo Ruyigi ibintu nk'ivyo hari ibintu bimwe vraiment byakozwe turabona inyubakwa rusangi zimwe ariko twebwe tuvuga yuko uravye umwanya wamaze ku butegetsi nukuri urugero igihugu kigeze ko siho bateza ko bari igihugu cyaza twatanze uburorero bw'ivyo bindi bihugu urumva ibindi bihugu bishaka gutera imbere mu myaka 30 hama natwe bakaba bamaze imyaka irenga 200 ku butegetsi ukabona ku bintu bijanye na droit de l'homme hari abantu bakinyuruzwa hari abantu bakogwa mu mazi mu ijoro ibintu wasanga ari ivyo mu myaka yaheze imyaka 70 na kangahe ukavuga uti none turiko tuva he tukajahe mu gihe nkibi byateza kuba byaraheze mugabo gasanga biguma bigaruka yabana bariya ibintu nk'ibyo hama ugiye ku magara y'abantu
cyangwa namwe muravyumva murabibona imiti igiciro igezwe ko la qualité y'imiti abantu bafata ama infrastructure ntakwiye ibintu nk'ivyo mu gisata c'amagara y'abantu namwe nivyo mubona ko ari ngora tugende mu ndero abana baciga bicaye hasi ibikoresho ntavyo uraraba akanovera k'indero murazi ko murajya ma 17 objectif de développement durable education de qualité ko ari ODD 4 burya indero akanovera inyigisho akanovera izo bwa kane mugabo gacusanga uburyo ntibukwira uburaro abana bararamo ni kibazo ukuntu bafungurirwa ugasanga universite y'u Burundi ngamurabona ukuntu imeze aho ntiwinje mu universite y'abikoro twabo umva urabona ko hakiri ibibazo byinshi boko do defi ukaraba inyubako bigamwo mwumva abantu bakora vuga nkazi yanyubako aze muri campus Kiriri inyubako nkijya uzi ko yaratwa amafaranga menshi umugabo ntabeho initiative yo kuyinagura ngo yikore neza gutyo ibandanye isohora ifasha abana b'igihugu ibintu nk'ibi ni ibintu bitari bike umuntu ashaka kuvuga toshaka kumvuga muri no mwanya muto mugabo murabona ko ibibazo ari byinshi naho tuja dikote politique muri politique hasiko politique y'igihugu cyamaze kwinjira muri demokrasi shingiye ku migambo myinshi mugabo umaze kubona umugambo uri ku butegetsi kubwira ati tweburizo ba ku butegetsi arkoyeze Kristo agarutse aho kwere twubwana yuko babashina imbere demokrasi parce que demokrasi nukuvuga yuko urategura amatora ameze neza utsinzwe ugacugenda ugasubira ukitegura kujya tubona muri Amerika aba demokrate batsindwa hakaza aba republicain vice versa hanyuma ugarutse yose akagarukana n'imigambi mishasha umugabo ugumye ku butegetsi umaze imyaka 25 35 abanyagihugu baguma bumva meme sondo cloche imbere ni heza mugabo karindira hahandi heza bakahabura umva kiba kibazo ni habeho la véritable démocratie ishigiye ku ntwaro ibereye demokrasi yo gutuma nabo muri opposition baje ku butegetsi demokrasi yo kuzotuma mbere no mu myaka izoza n'umutwa ashobora kuba president bivanye n'ubutwara afise umuta ka president bivanye n'ubutwara afise umutuza ka president bivanye n'ubutwara afise bivanye n'imigambi afitiye igihugu ibintu nk'ivyo nivyo shano gukuraho n'izingorane z'ubwoko izingorane z'intara izingorane z'imigambwe ibintu nk'ivyo Pamphile Marayika dusa n'abariko barasozera hari ibibazo bibiri nashaka kubabaza mwarabaye umushinga amateka kandi nibaza ko muri ico gihe mwari umushinga amateka niho intambara zishamiranije Kongo na M23 zari zihari zatanguye nibaza sinovuga zatangura ahubwo zagiye gukomera muri ico gihe mwari muri mu bashinga amateka bafata ingingo hajya mu namashinga amateka mu Kigobe kandi tugiye no kuri ivyo Uburundi ni kimwe mu bihugu bifise igisoda gitinyitse mu karere na cyane cyane yuko bazi yuko igisirikare cy'u Burundi ari bitumwa ko no mu makungu babikoze henshi muri Somalia za Centrafrique no muri Kongo barabazi nu Burundi bwagiye bugira uruhara mu ntambara nyinshi zagiye zibangaha mu karere guhera kuri Mobutu kubandanya na cyane cyane intambara zo zabereye muri Kongo Burundi bwabigizemwo uruhara cyane aho nyene retu kiri ngaho uno musi intambara ziriko zibera muri Kongo ugerageje kuraba uruhara rw'u Burundi mwebwe nk'uwahoza ari umushinga amateka aturuka mu mugambwe CNL mubibona gute ivy'intambara yo muri Kongo eske yafegita gute u Burundi ugasanga hariho ibikora ku Burundi directement canke indirectement Embo ico ni kibazo kitoroshe ni kibazo c'abahinga bajeje umutekano nivyo ko mwabivuze ico kibazo cagiye kiraba turabashinga amateka mugabo kibazo cyo muri Kongo harabavuga ko kimaze imyaka irenga 30 ico gihe nitwabwa abashinga amateka nkumbure umuntu yovuga kuri ibi nyene tuko turabona ubwa nyuma nkuko mwabivuze igisata cy'u Burundi murazi ko ari bitumwako kandi abarundi kuva na kera muri kahise banyara abantu bifata neza ku rugamba kuva ku mwami badasigana n'iki abarundi bagize ko batana mu mitwe n'abanyarwanda za Kirundo hariya kandi bagatsinda yego nubu igisata cy'u Burundi cyacu nkuko mwabivuze muri Somalia carekanya amateka muri Centrafrique za Darfur n'ahandi ku buryo naha hakujya musanze hajya kubyati inzu y'umubanyi iri kirasha
we nawe uteza kumera amagabo ukaraba ko woshobora gukinga utaronegwa. Nibaza ko baba bari bagiyeyo muri iyo ntumbero kugira ngo atereka tube turazibira hakiri kare nkumbura ibi hariya ntave bidushikira. Mganduka ko mu nama nshinga amateka bashinga amateka mwe barashikiriza amakenga abo bakavuga ati none kumenga biriyo ntibimenyekana neza nta muco murashaka kwifata nyine ko iba ari secret militaire mugabo nk'urwego rw'abashinga amateka hajya bakwiye kumenya nk'ibintu bimwe bimwe. Murazi ko n'igihe bajayo harabayeho gusomera abashinga amateka declaration yarasinywe n'umukuru w'igihugu uvuga ko abasirikare bagiye hariya ibyo byarabaye. Mbwara bavuga bati nkumbura urubuco rwa gutangwa na les deux chambres hamu president gaca yiyapuya kuri iyo decision mugabo burya president afite uburenganzira arafite uburenganzira kandi byarabaye. Rero cyo bagituma nkumbure ubutwari bwabo butagaragara ngaha muri Kongo nkuko babwagaragaye n'ahandi. Ico kiragoye nk'umuntu wigeze ko mushinga amateka ari umusivile atazi vyinshi mu bijanye n'igisirikare biragoye mugabo abantu bavuga ati kugira abantu bagwa neza ifu kuba bateza ko bafise uburyo bukwiye ikimazi kwiye bakaba bafise n'intumbero burya noze l'objectif bateza ko bariko baragwanira ivyo byose biri mu bintu bituma n'umusaruro mera neza ntawuzere ko ivyo byose ko byari bikwiye yuko biba bikwiye. Yego mugabo ndazi yuko nko muri budget yagira iratogwa hari amafaranga menshi wasanga agenewe abajejwe umutekano n'igipolisi renseignement kabona ko amafaranga ko vraiment izo nzego ko zitaweho na leta ko zitarekiranye nubwo uravye imibereho n'abasirikare barakwiye kubandanya bafatwa neza muri buka nko kuri kera nko kuri Bagaza warabona ko umuntu ari umusirikare yashaka kubaka akazi umuhira akubaka akazi k'amatafari agashaka amabati agashira ko kutudisha twibiyo mugabo ubu sinzi ko ari kubera baba ari benshi usanga benshi batabishobora hano umuntu avuga ati ni babandanya ahubwo baho uburyo bafatwe neza kuko burya n'umubiri w'umuntu burya igihugu tokifata ko ari nk'umubiri w'umuntu aha abantu baravyibuha mugabo umenye ko ikintu gikomeye cyane mu buri muntu n'amagufa. Burya rero izego z'umutekano ni nk'amagufa mu mubiri amagufa atameze neza burya n'igihugu n'umutekano w'igihugu ntuheza ngo mere neza. Rero tumadusaba ko baguma bafata neza kugira ngo babandanye bitangira igihugu kuko murazi ko bategera basinzira. Akabazo gasana kanyuma mwebwe uno munsi murabashinga amateka baturuka mu mugambwe SNL mbega iyo mwumvise intuze intambara zibera muri Afrique de l'Ouest ndavuga mu ari Afrika y'uburengero hari ibihugu bikunze kubamwe amakudeta cyane mugabo iryo jambo kudeta jekeshi sindagemera jekeshi nkunda gukora icyo bitwa revolution kubera buriya kudeta ni bya bintu biba bigasubiza igihugu inyuma mugabo umuntu afashe ubutegetsi par putsch akagiteza imbere ivyo Jesse nimvuga ko ari kudeta ahubwo ibari revolution dufatere ziriya revolution zabaye muri Afrique de l'Ouest mwebwe bijya muravyakira gute eske ubutegetsi bwiza no buciye muri putsch canke no buciye mu matora? Mu bisanzwe bavuga ngo HDM ifoshwa zero muhendere ngo mu bibiri umuntu atoramo gitoyi baravuze ko burya demokrasi nayo nyene siko nyene itunga imeze neza mugabo bavuga ko demokrasi ari bwo butegetsi bwiza gusumba ubundi butegetsi buzananye mu yandi mayira nkayo mwumva yo guhindura imirisho niki. Rero twebwe nk'abantu babaye abashinga amateka batowe turazi neza ko inzira iciye mu matora ko ariyo nzira itomoye. Niyo nzira itomoye kuko umuntu araza kiyamamaza akavuga ati jenze ukora ibi nibi hama umuntu akamutorera imigambi kuko mu nyuma araheza akamaza ati bimwe wari watwemereye kutabiduhaye ntidusubira kugutora bagacatora uwundi. Kandi tumaze kubona ko ibihugu bimwe nk'ibihugu vya Buraya za Amerika ahantu demokrasi ishinze imizi ko ibi bihugu byateye imbere gusumba ahakora ingimba. Rero bijya biza biraba nkumbure usanga abantu baba barashize imbere demokrasi mugabo demokrasi ntishike ku byo bari bipfuza bakanduka bakaruha bakavuga ati none ukundi two bigenza gute bakanduka bafata iyo inzira itabereye
kugira ngo barabe ko hogira ico hinduka mugabo nkuko umuntu yabivuze inzira izananye muri ivyo vy'ingufu ni inzira n'ukuri yama ikunda gutera ingorane yamikunda gutera ingorane hayi wacu byarabaye murabizi muri kahise saka kera kugera imbere ya 1993 murazi ngene twatubayeho yego uretse ko demokrasi yaje hayi makaza barayiburagiza mugabo ubu abene igihugu barabamaze kumenyera kutwago nawe bitoreye nubwo habaho ivyo bita ko hinyanyura bagerageza gutora bakavuga ati Pascal ko tumushize imbere reka turabe azotuma aduhemukira mbwa twamushize imbere ico kintu ni ciza cyane gusumbaho uzobona kozaniye ngo mustanteri ngo apfuye ngo apfuye ngo makamba cyagomba ngo buru amatari ngo apfuye ngo mucankoza aje gutwara ibubanza ibintu nk'ivyo nukuri hari akarusho mugabo rero izo nzira ziciye mu ngufu nizo gutera ivyatsi izo gutera ivyatsi kuko hariho uburyo bw'uko abantu bagoma basemerera hari uburyo butekanije n'amategeko burya nk'imyiyerekano bugerereko n'amategeko imyiyerekano yamenyesheje hakiri kare igategurwa abantu shaka kuja mu ibarabara bakagenda bariyamiriza ati ibintu bihinduka kugira bigenda iburaya kandi ugasanga ari ikintu gihindutse uretse ko aha muri Afrika iwacu ushaka kuja mu ibarabara ugasanga bibaye ibindi abantu ntabikurikije amategeko yego mugabo byo ufasha gusumbaho abantu baza kunda gukoresha ingufu aho nyene Pamphile Marayika hari abanyepolitike benshi twagiye dukorana ibiganiro batubwira bati benshi muri abanyepolitike ntibatahura akamaro k'inama nkenguza amateka bakanatanga karorero kuri Bagaza yatwaye igihugu cy'u Burundi hagati y'imyaka 10 na 11 mugabo yagerageje guteza intambwe iboneka mu vy'iterambere igihugu na cyane cyane ko vyinshi mu bikorwa remezo dufise mu Burundi vyinshi bikomeye vyakozwe kuri Bagaza bayishire bagacavuga ati Bagaza yatwaye igihugu nta namashinga amateka afise niyo nkenguza amateka nta yari hari mugabo yaragerageje eske rero no munsi dufate ko wewe nawe ubona kimwe n'abanyepolitike bavuga bati je ntwaye igihugu ndabona ko amahera aja mu nama nkenguza amateka umenga yokora ibindi canke bo bivanye na experience umuntu agiye arabona jewe sinovuga cyo kimwe n'abavuga ko inama nkenguza amateka idakenewe kuko twaravye nk'ukuntu inama nshinga amateka yiga amategeko amabwirizwa burya bariga amabwirizwa hama bahejeje bacanukira inama nkenguza amateka nayo ikaraba izindi mpinyanyuro zishasha ishiramwo kuko hariho usanga nk'utuntu twishi twagiye turasoba inama nshinga amateka kandi ukabona ko hahinyanyuye ikintu gikomeye cyane cyacibagiwe n'inama nshinga amateka rero inama nkenguza amateka burya irakenewe umuntu yavyumvira akavuga ati habeho des chambres basse na haute yavyumviye neza arabona igituma biba bikenewe burya ikibazo ntikiri kuri ivyo by'amafaranga ni gusa peut-être uburyo ni ingoranire ku bukene bw'igihugu nawundi uburyo buhari izo nzego ko ari zibiri zirakenewe kandi zikaba zifise ingufu zikwiye nk'ubu ndazi neza kujya kuntu bagabanije abakenguza amateka ubu basigara 13 bahora ari 40 nabangaye burya baragira ibibazo by'ukuntu bakora ugasanga umwimbu ntugenze nkuko vyateza kugenda umva ikuko cyateza gukorwa n'abantu bakwiye ugasanga abantu bakwiye umva ko ari ingorane ushaka kuvuga uti gusa nk'abakenguza amateka 50 40 nabangahe ni beshi muga nkukugira nka 30 kujya abashinga amateka ari 100 utaragira cooptation abakenguza amateka nabo bakaba nka 30 byofasha mugabo batenze kwa 50 nabangahe nubwo bana 25 sawa mugabo 13 n'ukuri ntibakwiye rero nkavuga nti izo nzego z'iswari zibiri izo institutions zirakenewe kugira ngo zuzuzanye na cyane ko biranongereza ko abo batowe bashika ku bene gihugu kuko n'abakenguza amateka yo bamaze kwemezwa bitwa ba honorable bakora akazi cyo kimwe n'abashinga amateka birongereza kwa kundi kuja kumviriza ibibazo by'abene gihugu hama gashikanwa imbere cyane gose hama rero Pamphile Marayika turagushimiye kubona washoboye kwitaba akakamo kacu twipfuza yuko wogira n'akajambo kagasunika rugi ushikirije abariko baradukurikirana murakoze cyane ahubwo tubanza gushimira mwebwe kubona mwiyumviriye mukadutumira kuko birakenerwa ko abantu baza bayagira bene igihugu bakumva ibinabiri bakumva ingorane abantu aho baragize mu kazi kabo bakumva ibyabanane n'ibyo bashoboye yego tubashimiye ko mwabyumvira ahubwo tusaba yuko nabandi babara bashinga amateka bari
bariko barakora bari ankuru nabo baravuyemwo abavuyemo kera nabo mukaza murabegera mukaza murumva ukuntu bagiye baravyifatamwo muri kazi cyo umuntu yovuga naco nuko twokebura leta yareme kunjira muri demokrasi ikemera kushira hizo nzego parlement sena nuko yobandanya igira kigoro ko gushiraho demokrasi nyene ikwije ivyangombwa abene igihugu bagatora bagatwagwa nawe bitoreye nyene neza biyumvamwo abantu batinye gutsindwa ko gutsindwa bijanye na politiki burya kenshi utsindwe ucugenda ukaraba aho byakugoreye ugaca usubira ugakosora mugabo kugira ngo umuntu agoma avuga ati gushika Yezu Kristo agarutse nimwe nigeze kuvuga ati abene igihugu baguma bumva ijwi ry'inkengeri ya yindi nyene baca bakarambirwa bakavuga ati twadukeneye yuko haza uyundi ikindi ikinonoro ngize ko nuko ngaruka kuri rwa rubanza rw'umuganga wacu CNL nibadufashe urubanza rucike agatogwa sano nk'uburenganzira bwo kuhiganwa n'umukuru w'igihugu ahari hanyuma utsinze atsinde nta ngorane ni naho mbere bibuza n'abantu kuzavuga ngo yaba ngo nkumbure yo nakajamwo ngo byari birafasha gusumba agatsinda nyine akavuga ati natsinze kandi naka yarari mu higana ngabo twe ntidishidikanya ko turabona yuko neza aramusagiye mu matora sinumva ko hari umuntu yoshaka kumuja imbere agatogwaza Pamphile Marayika turagushimiye kubona washoboye kwitaba iki kiyago cacu tunizera ko no hanyuma tubakeneye muzotwitaba murakoze cyane no mudikeneye tubitaba bakunzi ba Tele de la Richesse no munsi twari twakiriye umushinga mateka Pamphile Marayika n'umushinga mateka yabaye mu namashinga mateka imyaka 10 yose murumva yuko ivyo twari ko turayaga bifisemwe uburambe kameme asanzwe aturuka mu mugambwe CNL turabashimira ukuntu mwatwitaye kuguma mukurikirana ibiganiro vyacu stay tuned nyuma y'uwo hariho nabandi murakoze